hari ingendo zibiri z'ibihushane aho zerekana umwe atunga agatoki uwundi nawe akazana ukuboko kavuga ati reka ahubwo tunywane, aho ndiko mvuga ubutegetsi bw'u Burundi bw'amavuga u Rwanda imisi yose buriko burega yuko murega u Rwanda yuko ari rwo ruri inyuma y'ingorane zose zitari nke ziri mu Burundi. Hanyuma u Rwanda nabwo rukaba ruriko umwanya wose ruvuga ruti twebwe dushaka kubana neza n'ababanyi na cyane cyane harimo n'u Burundi. Mwumvise neza yuko iki kiganiro cya Club de la Presse kivuga ibijanye n'imigenderanire hagati y'ibi bihugu bibiri. Kugira ngo tubiyage rero tutarinze kurandira, turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Emmanuel Nkengurutse, yahoze ari umukenguza amateka, ariko uno munsi twamutumiye cyane kubera yakoze mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu gisata c'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Nivyo Emmanuel Nkengurutse? Yego nivyo, commerce exterieur. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi ndabaye mwaramutse. Turi kumwe kandi na François Bizimana, ni icegera c'urongoye urugano rw'amakuru muri Radio Nzamba Agateka Kawe. Ndaguhaye mwaramutse François. Ndakuramukije. Nkaba ndabahaye ikaze mwese. Nakoze. Namwe mwese muriko muradukurikira, turabahaye mwaramutse kandi twongera tubaha n'ikaze muri iki kiganiro ca Club de la Presse. Reka dutangure kuri mwebwe François Bizimana. Kuva aho General Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, nta ndwi ihera ibinyamakuru ufatiye no kuri Radio Nzamba aho mwebwe muri zivuga amajambo bavuga ubutegetsi buvuga ku Rwanda. Mbega muri ivyo hari ikintu kidasanzwe cyoba kimaze imisi kivugwa canke n'ivyo tumenyereye? Ego na Frank, ariko aho nagomba guhera ku bintu byantangaje cyane, aho muri ayo majambo bavuga havugwa n'ibihushane, kandi hakavuga ibihushane n'abantu batohushanye mu kubivuga. Ahantu bagaruka ku byo Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu, ibyo yavuze mu nyuma hadaciye n'iminsi ibiri umukuru w'igihugu acamuvuguruza bukeye. Ego mwavuze ku munsi wa gatanu, ubundi avuga ku munsi wa gatandatu cyane rwose. Igihe yinjira mu mabanga, Albert Shingiro yavuze ati mu bya mbere tugiye kwihutira gukora bya mbere ni ugusubira kugarukana imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Aranavuga ati n'ibihugu duhana imbibi ntihari no kubituka mu Rwanda, akavuze igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe anavuze ati bundi b'abantu harimo abantu bagira bikebuke imigenderanire yatanze icyizere muri uwo mwanya. Ariko yaciye kabiri mu Kirundo muri komine Busoni, umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye aramuvugurutsa, aravuga ati ntidukeneye kubona u Rwanda mu maso yacu. U Rwanda ni bw'inkwezi y'amazime ku gihugu cyacu. U Rwanda ni igihugu mu kirenge, urazwi yavuze ko nyine ati ni igihugu mu kirenge cyacu. Ati rero abantu b'abiyorobetsi ntabwo dukeneye. Urumva muri make yaravuze ati nta migenderanire dukeneye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byasubiye biratangaza abantu, tuvuze ibyo bihushane ku bantu bariko bakorera hamwe muri leta imwe, abantu bari nk'amasaha 28 ni ibintu by'ubwenge. Urumva ico kiri mu bintu bishasha wowe wabonye bishasha mu buryo guhera ko muri aya majambo ariko barashikiriza. Nibaza ko mu mazo y'ubandanye tuvuga no ku bindi. Ico ushaka kuvuga uti amajambo mabi
nkayo avugwa igihugu kibanyi tuhora tuyumva uti mugabo hari ikintu gishasha kitari bwaboneke ubu no kumva abategetsi kandi banegeranye bavuga ubushane muri iki kiganiro turaza kugaruka kuri ico gihushane François Bizimana avuze Emmanuel turazi yuko nkuko nabivuze ati subwambere amajambo nkayo yibonekeza none umuntu ashobora kuvuga yuko amajambo avuga ubu yoba atandukanye naho ravugwa igihe nkuru nziza nyakwigendera nkuru nziza yari ku butegetsi je nibaza yuko amajambo avuga ubu n'urukurikirane rw'ivyahora bikorwa kuri inkuru nziza ubu bisubirwamwo na perezida Ndayishimiye ntibinatangaje kuko ni samuragwa wiwe narabimuraze navyo biri mu vyo yamuraze kandi we nyene yaremeye yuko iragi yamuhaye azokurikiza ijana kwijana aranavuga yuko bimwe bakunda kuvuga ntakunda gusubiramo jewe afata ko imana ko ari icyabona mbega hajya abantu barafata imana ko icyabona no kuri pe bigashoboka hanyuma rero abikurikiza rero nivyo akurikiza kuri nkuru nziza ico nkwiye kuvuga gitangaje nuko ubu kuri Ndayishimiye ahubwo umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntiyari bwashike kuri iki gihe kuri iki kiringo mu majambo mabi nkayo numvise aho ntuze Ndayishimiye yari ibusoni muri province Kirundo ihano bibe n'u Rwanda kuko kuri nkuru nziza twumva gusa bavuga bati ibihugu bitubaniye nabi u Rwanda ibihugu by'ubukoloni Ubufaransa Ububiligi Etats-Unis ishamba mpuzamakungu bagutyo ko abo babagiriye nabi ariko ubundi wewe rero yarayiciye umurya aravuga ati kandi ari ku rubibi ku kilometero kimwe n'urubibi ruhana n'u Rwanda ati ntidushobora kugirana imigenderanire n'igihugu ciciyobetse n'igihugu c'indyarya gifise uburyarya dushobora kugira imigenderanire bafashe bugwate impunzi z'Uburundi bagize ayo majambo avuzwe n'umukuru w'igihugu n'amajambo akomeye cyane n'amajambo akomeye gose none ko bavuze ngo ari busoni ngo ku birometero bikeyi by'umupaka ushaka kuvuga yuko amajambo nkayo acafata inguvu zikomeye kubera hari hafi y'umupaka jewe duko ntagomba nyene gushoza intambara cyane kuvuga ngo kuko nta nakamaro bimaze cyane kuvuga ngo agashesha kavumba ku mupaka gukora mujisha umuntu yego ku mupaka sana no kuvuga amagambo nkaye wopfumwe bavuga mu gisagara gikuru ku mugwa mukuru ariko ku mupaka ukavuga ngo hajya hakurya ngo abantu bafungiwe bahafatiwe isi ibintu byiza n'ibintu vyetwa umubano diplomasi ntibibaho bavuze ngo ariko yubahiriza iragi kwijana ariko n'amajana 2 kwijana rero ararenga aracumurya nzimwe nziza avuga amagambo nkayo yego nivyo barabivuga kesho Rwanda ariko ntibaza ku mupaka ngo bavuga ati wewe uri kandi tugomba bakawusubirana bya bindi bine
ngira turabigaruka ko byo kwikura ko ibibazo amatuzirikira cyabitereye ku bandi biraza kubuza mu kanya wavyivugiye ni navyo batanguriye ko mu ndwi iheze twabonye imvugo z'ibihushane hagati y'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje Albert Nshingiro ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu mbega wewe ivyo bihushane cyo gihushane wibaza ko coba kiva kuki urumva fango umuntu yogiya niyi no kuvuga yuko ni ubutegetsi butariko budafise vision bufise abantu batariko baraba ibintu kumwe kumbe bajya yagenye hari abo tuzi ko adashobotse boba bavyumvikanye nawe bagira uko naho kugira ngo mumukiki kugira ngo Frank Munzi wawe uvuga iki umugore avuye kijyanye niko mubwira abantu ivyo urumva bibaho ntibibaho urumva rero ivyo bizerekana yuko burya ndayishimiye ikintu kimuragishinga muri we si ibyo kuvuga ngo migenderanire zibona ngo nibiki oya burya aravuga ati jewe shaka yuko ubutegetsi bwanje ndabwumvisha abanyagihugu kuko weneresha yarazi yuko ari ubutegetsi yibye yaravuze ko turibuka nta nisi yaciye ingene imyamaza yake yagenda warabona abantu isinzi bavuze bati twebwe naho dushaka tugataha mu ngo zacu muhira bakatwica ntitugera muri mitingi za CNDD-FDD marabona abantu bakagira umutima amenyo hajya kwara kugira umutima amenyo mu gihe bakijya ukireka bakavuga ati Jesse ndabashigikiye hajya nabajya abantu bagenderesha nibuka mu 1993 kuri Iprona ngiye basanga haje abantu benshi mugabo baba batubira ku mutima nabyo byabaye kuri CNDD-FDD barabona bajya abantu mugabo batari bana batoye cyangwa se ko amatora bayabibye ivyo byagaragaye ikazera turika mu byegeranyo gitse ngira bayibonye urumva rero afise ubwoba ninacho tubona ko ubuye n'intwara gisirikare mu bice byose ubu ashaka ko Burundi twabona gisirikare kwiterabwoba hama atwara igihugu kwiterabwoba kandi abarundi bamwemere babyemera babishaka urumva ikibuga gishinga ubu avuga ati naba nshaka kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu reka mbanze nemerwe nabi wanjye mwami banyemere kandi bose ubundi nico kintu ariko arihutira gukora ibyo bindi atuka ugize kumva tutse n'ibindi bihugu naco atungira ituko y'u Rwanda ngo rutungo rufise impunzi muri Tanzania ntazihari hari igihugu bashikayo bamayo ubundi n'umunsi abana ko batahukana ku ngufu ubu mu kanya avuga yuko n'amazu abashatse gutahuka abatahishijwe bahora basiga ayo mazu ubundi bariko barabomagura ubundi niko nabibwira amakuru twatubaze mu kanya za Nyarugusu bariko barabomagura ayo mazu harafasha abasigaye bakava mu mahema bagaca binjira muri ayo mazu muri bose ko biko biragenda bariko birukana ku ngufu icyo cyarabakundi rero kubera babona ko u Rwanda kandi uriko raba ruriko guwahiriza amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi araba impunzi urumva rero icyo gihugu urumva kirije n'icyo ko kime nta mahoro gifise kuko mu gihe babone ko hari abarundi bahunze uburyo butegetsi bibi bakabona ko abarundi babayeho bari protege batagwiribwa karabajya uko kabajya bagira byose bakakora ibidakoreka ari wari wakivuze mu kanya wagira ugishike ko hari abatari bake bavuga bati kubona ukuntu ubutegetsi bwo mu Burundi buriko buvuga nabi u Rwanda no kugira ngo ruhishe runyegeze ukuntu budashobora kwifata neza mu gihugu kugira ngo ibintu bigende neza ivyo niko muba mubibona namwe Emmanuel niko bimeze erega niyo politike yabo ni kuva no kuri nkuru nziza n'uko bita mu Faransa nuze bouc émissaire ngira ngo niho bivuga urabona banga gufata ibibazo biriho ibibazo nyene batera ngo biterere inyishu maze
bakabiza ibikwiro bakaca bazana ibindi bibazo sivyo bakaca barondera aho bavyegekako kugira ngo baronke nyine abavyitirwa bitwe ko ari bo babi ari bo babikora nabi ivyo bibazo vyo bari ibihe ngo kuri iki c'u Rwanda ni ibibazo vy'impunzi François yabivuze impunzi kubera kuko impunzi ziba mu Rwanda zikingiwe nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanye abibwiriza u Rwanda rukaba ruvyubahiriza batari bushobore kuza ngo binjire nk'uko binjira muri Tanzania abo bashaka babanyuruze babice babapfunge abandi babatarishe ku ngufu sinibaza ko u Rwanda guhava ruvuga ngo nimutahe ku ngufu kuko rubaha amategeko turabibona no ngaha tubaye turabibona abantu bose barakingiwe n'impunzi rero zirakingiwe ivyo rero birabarya baja bagatiriza ko ari muri politike kuko politike bashaka ubu ntibagomba gufata ibibazo vyatumye impunzi zihunga Burundi mbere n'ibibazo bindi abanyagihugu bafise mu Burundi ibibazo vy'umutekano wabo ibibazo vyo kwicwa gihe cyose gutotezwa kugirwa nabi n'ibindi banka kubifata mugabo bafate bati reka dufate u Rwanda dufate yuko kuvyerekeye impunzi tuvuge tuti niwe watugiriye nabi muri barababujije muri make muvuga muti no guhuma amaso makungu kugira ngo abantu babone ibibazo babitereke ku bandi bavuga bati twebwe ntibari twebwe ibibazo naba kuvyerekeye impunzi n'u Rwanda kuvyerekeye urabona reka bamwe babikora kuva kera uravye hamwe ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza hamwe abantu bagenera bakavuga ati bisivyo urazi ngene baciye bavuga ngo abanyagihugu bonyene nibo bafite ijambo rya nyuma abanyagihugu nibo bari baravuze yuko ibiringo bibiri bikwiye kugira ngo abahabe bisikanya ku butegetsi nico gituma bagira bati nta mukuru w'igihugu amara ibiringo bitatu hanyuma rero bagaca barondera babigereka kurumva bavuga ati ikibazo n'abanyagihugu abanyagihugu nibo bari babisavye baravuga ngo abanyagihugu bazobivuga hanyuma mu nyuma baragira bati abavyitirwa rero bouquet emissaires ni babandi bamwe batwara kuva imyaka n'iyindi n'abakoroni n'u Rwanda n'ibindi bageze tuti ivyo bibazo reka tugende twicare hamwe tugire dialogue tugire bazoje bavuga ngo n'amagaburanyama sivyo ako ndabico ndi yahise amagaburanyama ikintu cyose ngo amagaburanyama ni wabandi atacu baserukira ari bake ari bina ariko twarabonye nyine ari bake muri amatora aheze muri madini rero ni ivy'impunzi reka bafata u Rwanda bagira bati niwe atugoye kubera kuko ari we ashobora kuba yumva ibibazo ariko twumvise yuko hariho inama yabaye yahuje ishirahamwe mpuzamakungu wa CR iraba impunzi hamwe n'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda abifuza gutaha ibibazo by'impunzi yoroshe birafise uburyo biringanizwa hagati y'igihugu cakiriye impunzi n'igihugu impunzi zavuyemo hamwe na HCR abo bari baricara bakumvikana byose bica bitungana nta kibazo impunzi zibona ko izo vyahunze ibibazo bahunze atari kiriho bariyandikisha muri HCR ikaca ibwira igihugu cy'abati baragiye igihugu cy'abati bagitoye kiti nibagenda barembe twebwe akazi kiwacu niyo rero muganda ko bari ikindi ibibazo majambo make ibibazo mwamye murabaza yubihushanya je ndabibona mu buryo bubiri cyangwa icyo kibazo ntiturakivuga twakivuze nakivuze ikibazo cy'igishushanyo urabona umukuru w'igihugu aravuga agahinyuza umushikiranganje wiwe araba ivy'imigenderanire none umuntu atora ijambo rikuru n'irivuzwe n'umukuru w'igihugu kuko niwe araba cyane imigenderanire niwe wa mbere abazwe imigenderanire niwe abazi ibibazo byose by'igihugu kugira ngo rero amuhinyuze atani n'iminsi ibiri ahera bishobora kuba bifite insiguro zibiri iya mbere ni uko agira ati ivyo wavuze ntituvyemera wararenza akarimbi
dukeneye ko u Rwanda turwagiriza iwe buke miseri bandanye iwe buke miseri kuhamwe turwagiriza ko ariyo ingorane dufise ariyo soko y'ingorane dufise ivyo ugiye kuvuga ngo tugire imigenderanire sivyo bitabaye ivyo naho agomba kuvuga ati yego nivyo birakenewe mugabo reka jewe nyene kandi ndi ku mupaka ngende mvuge ile condition zuko iyo migenderanire isuba kuba myiza no kuvuga ibisabwa ejo gituma rero ati mbabariye abantu nanje kumburenze naguhibe bishobora kuba ari ivyo kuko baduvuga nabi niko basanzwe babikora nibaza ko byashara nabi birashoboka ni bishoboka hamwe vyo bari ivyo kunda mugabo sinabiranga azokomeza imiginduzeye iragiye yahawe na sogo wiwe azokomeza n'abandi agomba kongera ko urakoze cyane reka kugira ngo duhereze iki gice ca mbere François tugarutse ku muntu umwe n'amajambo yakoresheje aha ni Albert Shingiro yaserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho yigeze guhakana yuko ataho nyabwoko ryabaye mu Rwanda ariko ubu agaca avuga ati ahubwo dushaka gukora uko dushoboye kugira ngo imigenderanire isubire kandi kugenda neza hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanyi ashizemo n'u Rwanda umuntu ashobora kwemera yuko ivyo bintu biba bivuze bivuye ku mutima erega burya Frank nta muntu adahinduka nta muntu kandi burya amuna dahinduka udase n'umukene bavuga ngo nyame ntebe ntuki ariko arayihera kuko Albert Shingiro turabira Java yaramaze iminsi mu bantu byose amajambo y'ababwira imigenderanire imva hagati y'abandi za diplomasi ahora yumva ahandi yaravuze ati nje mu gihugu reka nzana ku gatima basanga ku gatima kuko habaye iyo influence niko habaye ukuhindura aho hantu yarahari ugasanga ariko arahinduka bukebuka bakajaza no kumenya kumukura kwicaha sindiko kimukurako niho navuga usane nta muntu adahinduka kuko avuze ivyo bintu akavuga ko agiye kurangene ho mugendera myiza y'u Burundi n'u Rwanda naho nzenya umukuru w'igihugu yaciye abigwiza n'ubusa intango twitwereye ko intango yari nziza nubwo iciye kirashye icoco cuko ahakanewe nabwo bajya kwa abatutsi mu Rwanda kijyari kimuvako urumva kimuvako ko turazi ko inyandiko zanditse nawe yazikuye ku mbuga ngurukana bumenyi zirabitswe zirahana n'imisi z'umurumani twarazikoresheje zirabitse ahantu kandi bazanditse niba twarazibitse ahantu kandi bagira abantu bazobimvira muri kino gihe tugezemo bazovuga ibintu vy'ijane ibintu byose ko baravuga ibi amajambo yose karavuga bamenye ko tuyabika ahantu kandi ntibayavuga binyegeje abarundi bavuga dusa amasanamu bakayavugira hero turayabika ibi byose rero bamenye ibyo ko barakora ukuri banitunganya muri igihe tuvuze mu kinjana turimo bamenye ingene abantu bashobora communicate ingene abantu bashobora gushikiriza ibintu ingene abantu bashobora gushikiriza ivyumviro ingene bashobora kuvuga ikintu ciwawe icyumvo ciwawe udakoze mu gisho kana ariko rero aho watangurira bavuze uti ushobora gusanga yarahindutse uti ashobora kuba yaratevye guhinduka uti mugabo byo bari vyize ni abantu guhinduka oya nk'umuntu ko umukuru w'igihugu yaciye avuga ati genda ndabijanye hanya aho duca avuga ivyo bindi kuko urazi n'ubundi nibanzisabira gusa none duhinduka kuri kirya cyaha kijya n'icaha gikomeye cyane icyaha mpuzamakungu ni ikintu ca negationisme guhakana ko habayeho nyabwoba kidafudika guhinduka si ibintu umuntu agira ndavuga gutya gusa upfuma bisabira imbabazi yewe kuri iki kintu navuze ndasokoye narihinze nsanze umva kuko harabaye narabikuye ku rubuga ngurukana bumenyi ntibikwiye yabikuye ko amakungu yose yaravyanditse akavyandika akabona yuko ari
position y'igihugu cy'u Burundi umuntu aserukira u Burundi kandi ukabuza amakungu ni ikintu bikomeye muvuga gusaba ikigongwe kuri we na leta yaserukira yotegereje no gusa nayo bisanzwe ivyo rero atabikoze ngo abikore nyine avyandika officiellement kandi asaba n'ikigongwe ntuzeye ivyo sindabitsi ko umuntu yovuga ko yahindutse nayo ivyo byo kuvuga yuko imigambi yihindura ivyo n'amagambo ahita arengana mu muyaga niho uzosanga ahubwo none ndibona yuko ataca bivuga ko biguma bimeze nabi Serge yaravuze sinzi yuko burakoze cyane byo guhenda amakungu ngo abantu gusimbore ku maso abantu uko ibintu bimeze neza nabi bimeze nabi burakoze cyane reka nibutse yuko muri ko mukurikirana ikiganiro de la presse ikiganiro gikorwa n'ibinyamakuru bitatu biri hamwe hari televiziyo Renaissance radio RPA na radio Inzamba agateka kawe uno munsi turiko tuvuga ku ngaruka z'amajambo akoreshwa n'abategetsi bo mu Burundi bavuga u Rwanda ku migenderanire hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi hari ikindi kintu gikomeye cyavuze mu misi heze kivuzo na Pierre Nkurikiye avugira umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro yo hagati aho yavuze yuko u Rwanda ari rwo rutera u Burundi mbega ivyo mwayifashe gute mu vyumvise Emmanuel byaranantangaje yuko ivyo bishobora kuvugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji burawe umutekano w'igihugu ndani mu gihugu kuko mu bisanzwe sakazi kiwe ivyo biramurengeye ivyo iyo bavuga ko u Rwanda rwateye u Burundi umuntu akwiye kubivuga n'ubushikiranganji kw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bica muri diplomasi niko bigenda iyo naho ari ibintu vyerekana bigaragaza yuko ni kuri habaye gutegwa ivyo hariho abahinga babizi ivyo n'ubushikiranganji bwo kwivuna abasoda n'abandi ariko urya araba ivy'umutekano hagati mu gihugu ivyo yarakwiye kuraba indani mu gihugu nyene hagati y'akazina muntu kwirirwa akamererwa nabi n'ibindi akabivuga akihaniza abapolisi urya rero ico nibaza bivugira ari muri wa mugwi w'abantu bahakana ivyaha wa mugwi urondera les boucs émissaires wa mugwi bashira ibibi ku bandi bashira ibibi ku bandi bo bakavyikura ko bakita ko ari abamarayika abandi bakaba bari babi ari muri wa mugwi w'abantu bazi guhisha ivyaha sivyo bakama bariko baravugira abicaye urya none porte-parole wa polisi hajya na polisi irimo muri ministère de la sécurité publique polisi murazi nyene ari y'abandi kabaza yuko nuze yakomvuze umuntu ashaka kwibutsa yuko hari n'igihe kubera kuregwa ko yamahishira ubwicanyi amabi akorerwa mu Burundi yuko igihe kimwe yari yagiye mu Bubiligi kugira ngo yige Ububiligi buramwirukana kubera ivyo birego ego ni kubera ivyo rero nico gituma urya rero barabimutumye naho atari babijejwe kubera kuko yabaye novuga iki yabaye nyene igihangange mu kubesha mu kuhisha icaha mu kwagiriza abantu ivyaha batakoze kandi ari bo basanzwe babikora batuye niwe bishobora kabivuga bijya mu bisanzwe muri make muvuga muti ivyo akora muvuga ko akora nabi ku butegetsi ariko akora neza kuri bo abakora ivyo bashaka yega nawe nabigira bya babunezereza muco naco gituma yama hariya mu kibanza kimwe nahinduke akama bamudugije n'amapeta sivyo kubera abakora ivyo bashaka ivyo ariko arabakorera ariko arabahenda François ibintu bibi abashira mu caha ntabakiza arabafasha kuba
kubazika mu cyaha mu kinogo. François, mu gutangura ikiganiro tuba tubavuze yuko hari ingendo zitandukanye hagati y'u Burundi n'u Rwanda, mbega uravye imvugo y'u Rwanda aho bo baguma bavuga bati ahubwo reka tunywane, ivyo bivuga gute? Iyo u Burundi buvuze nabi u Rwanda nabwo rukavuga ruti ahubwo reka tunywane. Erega Frank nawe numva umukazi uri kuri iyi nyishu ni ukuvuga yuko u Rwanda rwo bararikanye aho uhagaze. Je bashaka isiguro, bashaka ni ukuvuga yuko u Rwanda rufite ibyo ruvuga ufatiye nko ku majambo ariko gushikirizwa n'umushikiranganje by'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu, ukaraba itangazo ryigeze gusohoka cyaje gukurikira rw'urwandiko rw'impunzi z'imahama, ukaraba n'ibyo byagiye birakurikira nk'ubu ejo hahise harabayeho inama yahuje ASR Burundi n'u Rwanda kugira ngo babingene impunzi zishaka zotahukana zigatahuka mu gateka kabo. Ibyo byose byerekana yuko igihugu cy'u Rwanda ntaco kitariko kirakora kugira ngo igihugu kigenzi, igihugu kivukanye, kuko nta bihugu bifitanye isano kuri bose n'Uburundi n'u Rwanda. Dusanga ibintu byinshi, uburimbi bw'Abarundi, imico n'akaranga ni hafi bimwe, kahise kabasoko ni nakamwe urumva n'uduhugu twatoroshe igihugu cy'u Rwanda cyo kirageza kuvuga ati reka tubane turondera kiriya gihugu kigenzi cyangwa tuba abagenzi, ariko murazi n'ubundi ntawe uhomera iyi nyonga. U Rwanda ruzobandanya muri inzira nziza, haba Uburundi rubandanya muri inzira nzira mbi, urumva aho uzoshika ni kuri turavudushika ko mu kanya za ngaruka mbi zizoshika ngo tubigiriye ko ingaruka mbi ni nyinshi. Ingaruka mbi ziri haba ku mpunzi, haba ku bari mu gihugu, haba ku gihugu cyonyine, haba mu vya politike, haba mu vy'ubutunzi. Burya Rwanda twahanahana ibintu byinshi cyane rwose. U Rwanda rwafasha, Burundi rwafasha, aho hose ni ndahombera hose bwa Burundi burahomba, n'u Rwanda bwo mu muhorero burahomba kuko hari ibyo buhomba kuko nacyo gituma nabwo bwagira buti twebwe reka tuzifuze ibihombo, reka tunywane tubaronde bajya abantu navuze numva nta wone niyo nka tibanamuje ko u Rwanda ruzobyemera mubwira ko bitanezereje igihugu cy'u Rwanda. Murakoze François, banyeretse yuko umwanya uri kuratujana. Mbega Emmanuel ufashe yatanze uburo butari buke avuga ati u Rwanda ruguma ruvuga ruti reka tunywane, rwabigize rimwe, rugira kabiri, rugira gatatu, rugira inshuro nyinshi. Umwanya wose ubutegetsi bw'u Burundi buko buvuga buti burega u Rwanda yuko ari bwo buriko rukorera inabi zose mu Burundi. Mwibaza yuko iyo ngendo y'u Rwanda yo kuguma ishimangira uvuga iti reka tunywane, mwibaza ko bishoboka ko ishobora gufasha kugira ngo ubutegetsi bw'u Burundi buvuge buti reka tuyikubita agashi natwe? Birashoboka, ariko naho bitoshoboka niyo ngendo yonyine yumvikana. Nico ikintu diplomasi, ikintu cyo kubana n'abantu, nibisanzwe yuko wewe wama urondera ko mwumvikana ibibazo mufise mukicarana mukabitorera inyishu. Naho yanga wewe utegerezwa kugomba hariho ivyumviro bibiri bigwana. Hariho icumviro kigira ati uramukora iciza ntuzi ukora ikibi iciza kitaheze. Uyundi nawe agira ati je vais gukora ikibi nkore ikibi kiri, ariko iyo twabonye icambere cyama gitsinda, iciza cyama gitsinda ikibi n'isi yose. Ababizi nabagiye kushira ingufu zabo mu bintu by'amapolitike yica muri kahise muri twabonye muri Idi Amin Dada babokasa. Ariko ugiye kuraba ivyumviro vya ba Mandela, vya Abraham Lincoln, meme n'ivyumviro byo gukundana no kugira ivyo byose dusenga vya Yesu Kristo n'abandi ba Bob Mbarubusi, nivyo bigize isi, nivyo ivyumviro byubaka isi, yubakiye ku vyumviro vyabo. Rero ubugira ati zokwama ndeze ukuboko kuwundi ubugira ngo twumvikane, niwe muntu
afise icyo ariko arakora kizima kizoshika tugiriye ko kwa kundi nawe yagendera ku bibazo bindi nari kubaza muri make muvuga muti uburundi nta nyungu na nkeyi ufise leta y'u Burundi nta nyungu na nkeyi ifise yuko yobandanya yigenza nta nyungu n'imwe ifise kuko niyakomeza politiki yarazwe na sogo wiwe na Nkurunziza azoronka ibyo tubona mu Burundi ibyo tubona mu Burundi ni biki nuko Burundi bwaciriwe ivomo nuko Burundi abarundi bishwe n'indwara n'ubukene n'ibintu byose nuko Burundi hama hariho urupfu hama hariho amaganya n'amarira ivyo bintu sinzi ko bazobigumamwo igihe kidashira uraza abantu ariko barapfa muri minsi kandi bavuze ni mu kimwe cy'indwi ukabona abantu 24 bapfuye bishwe mu buryo butandukanye abantu baturwa mu mazu abantu bagize gute biriko birabiga kuri ubutegetsi bwa Ndayishimiye kihaja ibintu biratebwo kuko ko bikomeye kurusha no kuvuga ivyo rimwe n'ivyo wimbura nibaguma bari mu rwango no kutumvikana no gushwana no kuvyura ibibazo igihe cyose nabo bizobatwara bavyegeka ku bandi aho kwemanga bati ibibazo n'ivyo bacu biratwega reka twicare nabo tubifitaniye dutore inyishu bereye natwe tuje twaronka amahoro asesuye tuje twaronka amajambere tuje twabaho neza umurundi agiye hanze bamwubahe babone yava mu gihugu abona abantu nivyo byonyine bifise akamaro n'ahandi Burundi nta kamaro nta nyungu nimwe bufise ubandanye bari mu urakoze cyane reka duhereze kuri izo mpanuro ndizeye yuko ubutegetsi na cyane cyane urongo igihugu General Evariste Ndayishimiye n'abandi bafashanya ko bazozumvira kugira ngo bashobore kwigenza neza na cyane cyane bafatiye ku migenderanire iteza kuba hagati yabo y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda aha niho hagarukiye ikiganiro ca Club de la Presse nkabashimiye bimwe biva ku mutima abatumire François Bizimana cegera cy'urongoye uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba agateka kawe hamwe na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka ariko na cyane cyane tukaba twari twamutumiye kubera yakoze yari afise mbega umuntu yavuga ati igiti gikomeye mu ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ayandi makungu nuko nyene nuko urudandaza rwo hanze nk'abarundi bashimiye mwese nk'abashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma bose hanyuma isango niyo mu ndwiza ku munsi wa gatanu isaha nyene mutekane.